None bazi ko Chimamanda ariwe yamana makuru yose ngaro ku munsi wejo rero wamubereye umunsi special sanga arimwo nabo yishi oya yatanze amakuru bamuhaye ntanzwe ejo mwari kugira challenge kugira ama micro trottoir mugenda mubaza ati mwabuze umuntu reka no gutubaze katubaze nisaba boss meze neza ndakwibariza ku munsi wejo warabuze umuntu warigeze wumva umuntu yafishije oya nta hamwe na hamwe oya no mu bagenzi bawe bisanzwe amakuru yawe bigeze wumva n'amakuru namwe nawe nubu bose ni sawa wewe ejo hari umuntu wigeze wumva yafishije singo wigeze wumva wapi kabisa nuna yari igiturire Njobeko mfite Modeste avuze ati nta muntu azopfa Njobeko kandi si myemere iri spirituel umuntu wese ari mu mpemu wazuga muherera aho mwita umusazi urumva jewe umugore wanje urumva iyo ndi muhira huno musi yari konje twibuka Merikiyoro wacu umva nije njya mu gikoni n'ushuteka kubera byo n'umunyegenda ibyo mugora gutegura ega hari byiza n'umuntu ari kuvuga uti Modeste jewe ubu tuvugana ndabuze apana hari nabwiwe rabyo kuba umuntu wese yagize ibyo avuga nuwabwiwe nivyo nuwabwiwe kubyigwa nawe bishobora kugiramo ikinyoma gasanga uwo muntu n'ibyapfuye mbwa ntiyapfuye uwo munsi urabivuga bro rero nk'abantu mwabo iyo baza kuvuga ati naka jewe Modeste jewe nabuze uwanje nikimenyamenya ngo uyu ngaha kibazo kimwe wewe ejo hari umuntu wumvise yapfuye Jera habuze nyogokuru amubuze mutori wa igambaramu yavukana na nyina wa mama yapfuye ryari yapfuye ejo mu gatondo saa 3 no kumuhamba baramuhambye kugoro waye umuntu wa mbere numvise yabuze umuntu ko atavye waye umuntu wa mbere numvise yabuze umuntu ndaguye nimero ya mama umubari yavyumvise aratsinzwe turi mu kiganiro ubaye umuntu wa mbere numvise yabuze umuntu rero ko atavyo nabonye nagize commentaire kwa Chimamanda zaje ndabuze nyogokuru ndaguye nimero ya mama mu telefone yo mugenzo na pore yambwiye ngo warabuze nykwanye bacha muhamba ubwo nyene ari mu Pentecote kiziga kitarahara. Yes, welcome ladies and gentlemen. Murakomeni zirakomeza mwese mwiriwe canke muramusevanye ntamurere. My name is Frank the Answer in African TV. Sonda gwikazo suga twikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kongo, muri Kenya, batwara mu Bugande, batwara Buraya, muri Amerika, Australia no bihugu vy'abarabu ndavuga Oman ndetse na Arabie Saoudite. Mwese ndabaramutsa ndabaha ikaze ni African TV. Wowe kiri mushaje kuri channel yacu ndagusaba kugura subscribe kuri channel yacu kugira ngo komeze kubaka umuryango munini kandi wagutse. So umunsi udasanzwe rero kandi aho ndi mu Carama, aha ni kwa Simbizi wasema vumba aho naje kugira gushobora kuganira kuri sije ibijanye n'itariki 20 z'ukwezi kw'icumi yavuga yuko atamusi numwe atamuntu numwe aza gufana Prophet Modeste yashoboye kushikiriza nk'umuvugishwa nk'umukozi w'Imana. So no musi raje kundira Simbizi kumbura kugira gushobora kubiganira ko tumenye mbega vyari bimeze gute mbega vyabiteguye gute kugira ngo tuvyinjiremwo neza cyane gose. Hamarira handi mu ibarabara aho ngomba kugira ngo tubanza tuje kwanza gutembera gatonya hama dushike mu kiganiro nyezina. Yes, nguyu Simbizi wasema vumba ariko yinywera live mutezi kandi gamungu kandi kwe mama Shamika mbe yagiye mama Shamika yagiye kuramukanya. MBEGA Modeste yarabwiye yuko umunsi mutazopfa mu nyo yayo mazi ari roventi gusa live yawe gucubaho ibihe byose umunsi bejo ari umunsi meze gute dabo wari umunsi special bro wari umunsi special sana wari umunsi special wari umunsi umuntu yitwa Chimamanda Moses yarafise akazi kenshi adasanzwe amatangazo yose yo kubika yari kisoko amaradio menshi ikibazo gica kiza none bazi ko Chimamanda ariwe yamana makuru yose ngaro ku munsi wejo rero wamubereye umunsi special
sanga harimwo nabo yishi oya yatanze amakuru bamuhaye mu bisanzwe zirya kawuri ngene zari zipanze jewe à vrai dire toute la journée namaze umunsi wose ndindiriye message y'umuntu ambikira niyo yari target ya ntunzenga ya Modeste yaratubwiye ati wowe bakazokwandikira bese yaradutera telefone wewe umuntu yakwandikira ko yapfuye ambwiye ati nukuri ko Imana nawe uraboneka jewe yarambaje iki uramuzi Logic Jamal Logic best director kamera nangorane umuhungu arakaze Jamal umeze neza sasa rojo ikibazo ufise ni kimwe ejo hari umuntu jana mlipata msiba oya mlipata msiba hari umuntu yavuye nta nikiriyo ndumva nake kaka jana ulipata msiba bana msipata msiba mimi njobeko ndobili Modeste profete njobeko ari bakana makuru kizomva umuntu yigeze umunsi je no banababeshi inkuru gusa nari mfise no muhungu wanje atwaye mu bitaro nta kintu yarataye bitaro mugani yavuye yaratashe je ubiriza eje kuri Garde Nord izina ry'Imane nasanze imodoka y'igipolisi yagonganye accident ariko ba mortel mugabo bose bari indani bambaye amasentire akura mutari kufa Director Vipsas zamasiku muri imisi nguri mu bitaro bimeze neza maze imisi mbona widoga cyane widogera abantu bakugirira nabi ndasano benshi muri industry widogera ariko siniharagira ko ndabivuga je niko yako nabibonye ntaje tuzobigaruka ikindi gihe tuzobivuga none muri natokyo mnataka shooting twe twaraye muri shooting ubu niho tuko turataha nyine urabizi ko ndumubanyi wawe ndabizi ko umubanyi kandi mwiza mvuye kubika ibintu giye koga cyane byamira akajambo kamwe ku bantu bariko baridoya ngo nta mazi bafese amazi babwira akantu yewe twebwe no mucarama sikokobye twe mucarama twarabimenyere tumaze amezi arengane atandatu atamazi sawa siku moyo napiga fuyo ndiko ndatangara abantu bo ngaza kinama batera induru imisi ibiri batanga kwirukana amabido hari batera induru basapiga fuyo mingi none twe jewe kuva ni mukiranga ndafisa amezi atandatu nimcenga mucarama umaze kubona amazi sindoga amazi yo hejuru narimwe noga makarena mufise dushe yo bro je umunsi nabonye umviriza ari umunsi twaduze karusi na MB data umugore arantelefona ngo numva ibintu muri dushe ko ndayiva kandi mai amazi ari celebrate kama Cristiano ari piga yayi mani mucara mubonye amazi ariko ava muri dushe ura celebra nubwo nuba mpejije ko cyasubira bwa buryo bwo koga Logic asante sana basi kurondera ni basi babikira abajamani bariko baridogera amazi je nababwiye ati nibatuze nibabimenyereye kuko twebwe twarabimenyereye umva simbizi wowe yamarumu neba wanje kenshi tukiba aharuguru kuri kenshi twarababaye iyo situation twarayibaye nuno musi kandi turayibaye mu mucarama sasa nibatuze barindire kibazo cy'amazi barekerere igifatire sana popo cyane bagire batera imitwe imwe nabakubwira kugira furaje urana kuri 7 Lovers Hotel ari haruguru ahubwo dove tujaye ku mugoroba kuri 7 Lovers ujya muvye yabonye ikibazo cy'amazi atobivamo afise piscine afise hotel ategeka gukoresha amazi man umuvye byamutwe nambari zinga ari chimba kugira sho kurungira amazi ntajya piga muri dusha amazi ariyo hose na piscine banakobwa kandi sha amazi ya Regides yarayimbi abarundi baze bariga kurondera amasolution rero ni ku munsi wejo hari ku munsi w'Imana iyo ni naye yande Antita Logic aremeje yuko zaronka amuna mubikira kire chimamanda wenyene ni wafisa abantu babika niyo yabikira ni radio ejo ariko kandi kiri umunsi wose nibagize ariko okay chimamanda yabari umumesha yabari umumesha avuga ati genda kazi yacafata ku radio kagira record ana posti itanga umuryango wanuzanya wabuze sawa me nakwambia ilikuwa ni journée ariko rero nachimanda ntumujaniranye arafise impamvu kumbureka yabivuga nawe arafise hano yakuye amakuru ushobora kumubaza Chimamanda nta munsi numwe bajya batabisi ibibwa oya hariko
nubwo bari uko kose gasimbizi abafite impamvu ariko abivuga reka ndakubwira ikintu kimwe ukiye kumenya ko Amanda ni umuntu akomeye kandi ibintu byinshi harimo byinshi avuga by'ukuri n'ibindi maybe aba yavuganye amaranga mutima yiwe ndakubwira ikintu ukiye kumenya hariho umuntu yaramaze gufata position avuga ati jewe nzokorera muri noir ikintu ukakizana cera ari yaranza cirabuze kandi iyo position yaramaze kuyifata uwo numukuramwo mu kirundi ciza bitwa intagondwa ni yaje mbavuga ngo intumva zamaho wese intumva intagondwa urumva n'umuntu yamaze gufata position yiwe kandi ategeza kuyidefanda urabyota uyo ushake ukore ivyiza bimeze gute agomba kugira iki kuvyirabuza abo babaho ni nk'umuntu avuga ati genda vyibuka kera bakiri team Satura team na nigiya Fizo batarahura ngo batwicire gaho Fizo nawe yakora indirimbo imeze gute ategeza kuba hari genge iza kubitoba Satubi uko nyene ashaka ategeza kubigengeriza kugira iki kubitubisigure iki abo bari bitwa ni genge z'intagondwa intagondwa suvuga ngo nimbi intagondwa sinzi uvuye intagondwa n'umuntu yamaze gufata position ku buryo yamana impamvu zo guhagarara kuri position yiwe jewe uno mugabo naho bamuvuga ko bibi je nzomweza position yanje nukwama mbonerekana ubwiza bwiwe urumva ko nuyavuga ibyiza ku byo muntu abari intagondwa kubera nta bibi by'uwo muntu azigera abona urabyumva rero ni intagondwa nyine nubona raba nuko nuraba yineyeko oya sukwinyako akavyeza ati none bijya sivyo urabona babonye neza ko ryara yaborewe yagize exe yari byinshi yarengeje urugero mugabo bakavuga to bijya sivyo akaza man nurima agashirako kugira kwemeze yuko nuratiyo none urabibaga intagondwa kwerekeye amashigikira n'amafuti rero kuri ka ya ntuzeye ya Modeste na Chimamanda rero Chimamanda wenyene urazi position yamaze gufatira abitwa abakozi b'Imana bamwe aba yatazi amazina sinagiye mwibuye kwa Joshua niyaturira ivyunguka ibuye baririshura ko biraza none vyogwa gute je ndabishira mu kwizera imburugini kugira je ndayironke imburugini igiwe nangiramo impamvu ntanayigurisha baguma bambwiye atayigurisha umukozi w'Imana yitwa Prophet now yamaye contact Arbe yamaye urufunguruzo ati wewe mu mize nka 30 zofisi imodoka Arbe bujye yaguhishura yego niyamishuri ivyo video zirari kandi Arbe niyo umuntu atanga kuvuga yuko Burundi ari Edeni ni twakoze mide muri vekeye ava ku Burundi ari Edeni byatanguye nkuru nziza amagufa ya Adamu uko batoreye muri Tanzania natanguye kuvyumvana yakugendera Petero nkuru nziza yego ariko nawacha arabivuga kandi n'ibintu bisobanutse uravye zirya nzuzi bavuga ugacugenda hariya muri Israel mu bugaragwa batakuja gusikirisha ko mu bugaragwa hari inzu abeze kandi yes aha tugeze turinjiye tuve mu Carama turinjiye mu Kinama abantu bahazi turinjiye mu Kinama je mu Carama none si mu Kinama none je narayeje ko umugore wanje nzo mutwara kuba mu Kinama none ngaho ni noya ngaha anya aho si mu Kinama umuhiri wawe si mu Carama mu mateka nije mu rundi wa mbere nakoye umunyegenda ndamuzana kuba mu Kinama muri histoire rero n'amateka twishire ngaho tugiye gusumira he none tuce mu isoko ugiye gusumika ugiye gusumika isamaki wasumira he isamaki hajya haruguru kuri witi tugendereye hajya ni mu isoko isoko ya Kinama iyo ngiyeyo nk'udema nari nagiye gusoma n'amikazi ego shani ivyabaye rero uragerayo ugacubona isamaki nyinshi ugashigira umuntu hose angana guza isamaki mamugisha atarakeneye
nagomba ndamugurire inuzenya ikambare isomvyi urazizi Somvye ye zifise ubwana yaziyana z'umunyegenda abanyegenda bakunda namenyereye ko isamakari bamenyereye imikeke ndagara n'umunyegenda yakuriye Bujumbura ariko urumva akanyegenda ngani gahera nigashobora sira akanyegenda nigapfa gaheze pe beti genda tubasukudanganya uko byogenda kose akanyegenda nigapfa gaheze umbiriza bro ntibazokubeshe twicire ngamwisi ifoko duca ahantu batatuvyonga cyane atandura uko aho sumva abari muri vision 2040 y'amahinguriro bose bariko barubaka utusanga rero amajwi yo jamwe induri no tugereza kurondera ahantu urumva rero yabara rero genda tu habo mwebwe ejo mwaragize nabi cyane gose musanzwe ejo mwari kugira challenge kugira ama micro trottoir mugenda mubaza ati mwabuze umuntu reka no gutubaze katubaze nisaba boss meze neza ndakwibariza ku munsi wejo warabuze umuntu warigeze wumva umuntu yafishije oya nta hamwe oya no mu bagenzi bawe bisanzwe amakuru yawe bigeze wumva nta n'amakuru namwe nawe nubu boss ni sawa wowe ejo hari umuntu wigeze wumva yapfishije singo wigeze wumva wapi kabisa nuno yari igiturire Chimamanda wenyene ni wafisa na Pacifique no ni Chimamanda na Pacifique inazwe n'abantu ababi hagondwa bapfuye wabonye he muri wakarede nsiyo bari buze oya wakarede ari umuri wewe uga kumutwe wawe abantu baguma bapfuka bukebuko bwiye oya wewe ndakubajije wewe hari ikiriyo ufise oya cyo wanje cyararenganye ejo hari ikiriyo bigeze uronka hari groupe ya WhatsApp mu misi ya muzeti hari ejo tariki 20 muri groupe ya WhatsApp ariyo groupe yo gutereza ati naka yapfuye oya yabaye roseze urumva se umva ejo nta muntu wabuze oya bosi weho nawe nta muntu wabuze nawe nuko nyene bro ejo mwari kugira barakomeye ejo mwari kugira challenge mutembera muri ahantu babuze umuntu bacabashira ubutanti yashagira umutanti ikiri nivyo ndiko ndabwiye bano bahungu sawa asante sana baze popo urumva rero none oya turanga none okay bro cyo tubwiza ukuri turi mu kinama ngaha ibarabara inini karakije neza kana boroka iravuga safi sana hani ari abantu bahaze kwadukurikirana turi mu kinama hani muri urani inzu zigaye ziri mu kinama afite yes juwaze frem mu kinama wana mazasigaye ahari ariko barubaka baneza ko vision 2040 yes waneza ko ubunya igisigara hose hariko arasa neza mu kinama bwa mbere ntamazu nkaya yarahari akuna oya urabimva rero bro manake abantu banditse bijya n'abantu bari bafise izindi nyungu zabo kandi birababaje uno munsi kuba hari abantu babaho kugira bononera abandi Modeste yarafise igiteramo yarafise igikorane me ugahamagarira abantu kutitabira igikorane kivuga butumwa donc abantu ko babuza kuja kuri Yesu c'est pas bon abantu no munsi barakeneye indemesho abantu buno munsi aba nkuno munsi abantu bifite ibibazo vy'amazi ugacumubuza kugenda kumviriza indeme attention abavugishwa bubu ntibagitangaza nyigisho za kera za terrorisme kera subwo twakuriye mu mashengero arabatero oya baruti no safi uko bien ushabiona mtabiona tabaze nabivyo wawe ngiko batabuze nabo fata amatangazo yo wera bataya bafise cyakureke afite abantu bose nta bafise abantu bataho gufuno munsi urumva bataho abari gufejo afuno munsi urumva sasa mama ikintu yo kuyo kumenya niki ama sengesho y'ubu impamvu ubona abantu nka Chimamanda na Pacifique batayatahura zamaduto twigombe igihombe urabyumva bo uzotinyamana nganga milbar murundi wonyene ushobora kurenya nyama y'igihombe urabyumva urumva rero mama yake na bana dawa unasikia sasa
impamvu aya masengero yu atandukanye nayo ndakubwira y'abantu bitwa abateroriste abateroriste inyigisho zabo zari niwapfa uzosha genda usenge cyane ugume mu nzu ntukore ugume mu byumba by'amahombi hari amazu meza ari mu ijuru terrorisme amazu menshi kandi nta ngorane mugabo iyo nzu zoyibamwe ari kubanze kuyubaka kwanza ku isi wewe uzo man nta muntu ushobora kugira ivyumviro byiza ushonje bro abe waje wisanga mu vyifuzo wisanga mu biki niyo mpamvu no munsi acabaye inyigisho zikuremesha kandi bakanakwigisha gukora uravyumva none nk'ubu nka Prophet Modeste usigura gute ko business atayizi kandi sebukwe yari umudandazi ni business none ko sebukwe umudandazi kukwigisha example yo gutera imbere bro tuduga naho haruguru no mara ng'imiguru dusamanye en plus afise n'igikorane ugacamagarira abantu kutitabira igikorane urumva how much igihugu bugihombeje ko abarundi ndakubwije ukuri abarundi bu barakeneye inyigisho kandi bivanye n'imyemere y'abarundi abarundi bari trop spirituel cyane ni nkakujya ni nk'ijya leta demana yibereyemo abatamutahura abona ko ari umusazi ariko demana n'umusazi yari umusazi umusazi navye nyibina wo zunguruka Bujumba ukagira tuwaye igisagara cyose none abasoda ko birirwa bariruka none umusoda none ni example Brazil naye gushikira bro umuntu wese ari muri spiritualité igisoda ni esprit esprit militaire sawa esprit militaire wewe ari muri esprit quoi esprit de quoi nijanye nari muri meditation esprit de quoi esprit de meditation rega ku meditira mu mutwe na meditira mu maguru make yiruka bro njobeko Prophet Modeste avuze ati nta muntu azopfa njobeko kandi si myemere iri spirituel umuntu wese ari mu mpemu azuga muerera aho mwita umusazi uramvaga bro ntamba urabyo umuntu wese uzobona ari mu mpemu uramvaga bro umuntu wese ubona ari mu mwemu ndakurahiye uzomwita umusazi iboro ndazigurira ngaha anya okay banza ukatere urabize ushaka good urabize Thompson ikiro nanga vembari none ngira none ikeba yani ni fresh sana gusa bazana ivyunguka tukora foke ngira boss azane ivyunguka kugira ngo tugire bise ibintu bya none ko ari binini isaba yuko bishika kure boss none ngira ga Thompson manje umugore yambye bashaka Thompson ni African TV kuri YouTube shakura yaba boss nibi ni umuza kubisanga mu mwana irengana gute iyo shaka ikiro iyo ni wimire yonyene manje umugore wanje naramutekeye rimwe ngabe no iboro none burya ifizikanye ntiziba kure gace zongeza ibiro yakuye ikiro none gira none turabi kigwa murangara shira ko yindi mwe turabi Shabanga. Mesetmi dekada. Benda ndafisa. None umugore muri misi none agusaba kumutekera ifiga muho. Sa? Umugore wa muri misi agusaba guteka ifi. Urumva? Jewe umugore wanje. Urumva iyo ndi muhira huno musi yari konje twibuka Merikiyoro wacu. Umva nije njanja mu gikoni. Nushuteka. Kubera byo n'umunyegenda izi byo mugora gutegura. Oya Jondama yarafashe humura. Ashiyo ni Jondama. Nije njanda mutekera izo ball. Agashashi. Ushushira muri agashashi. Yareka bariyo. Nuzi ko abadamu benshi batanga Jonda. Petro abona ngako afite byose kira. Kandi mufite inyama nziza, isosi zanyu ni nziza. Iburete nuko zitaraboneka. None aba ni burete zari nziza cyane. None aba iyo amatara ashise bishe bigenda gute? Amatara ashise. Chabaza group.
amatara acitse no film kiba gute bisha birangirira izi yinyura ubona umva izo nawe umega kubugenda ziguma zipambana numva basi zirakomeye zirarojisa twahejeje nawe ushuze uwundi nuduha facture yiduhe mugenzi nawe ushuze uwundi dukore facture okay anga amajana abiri umva nagashashe nako mumpereza ka bonus oya yasumye neza yasumije 27000 kweli umva ko bari sawa aha rero aho no munsi mfise kandi bitanakubwiye ko no munsi angiye gutekera umuryango no munsi turaza kora abasimbizi bose mavumba nyatekera umugore naco facture we gagiye ogo muyandika na facture gumana naco ivyo nivyo wawe usana ari nyamazi ubwo rwego niturarugera ngo kiramugurisha gute 30000 murakoze imana bahezagire cyane bo yeah turavuye rero gusuma ifi nzi ariko rero hari ikintu rero nka byasaba ince aho haruguru nta nduru ihari kugira ngure ibiherekeza tomate bro urazi guteka wewe none sinabiona mimi naemea umugabo mwiza ho kandi ushobora gufasha umugore aha je bambwiye ngo ngumva ngo urugo rwawe ruzomara iminsi 3 asha manu twateze iminsi n'urugo rwa Simbizi rurimo rero uri kuranywa aka ka energy energy yitwa life nazo byarije byose batandukanye ugiye ku botike ugasaba energy bahaguye itari yinya ibi ni vyamwe ariho ibitunguru banze telefone kwanza amenye yuko afise ibitunguru manze umubazi ndakwaza bafise ibitunguru bro urumvaga bro iyi uyinywa iyi ya life ya life baramwe ko life energy ibitanda ucugumo w'amanyagura akurumva kuri kurigirira nabi no kumanyagura ibitanda okay wewe kwahukana no kumanyagura igitanda witamwe wowe imanyura ku munsi nangorane umatira ufu muhisa sasa je matiri hasi bro zinagimana urana igitanda oya ariko kutubesha izina ry'Imana matira jiri hasi kutubesha madamu wawe yarigwariye ngende mubaze madame imatira yaramanutse burya bumbaho burya bufata gutya pembende gutya bwaravunitse iko chini nuko nyene bitokunda ko aya namabanga ndiko ndamera yuko bazi mu telefone yanzu ndebe tugende oya nacu ari ngwane none banabazi ibyakeneye urumvaga bro ni tomati ni bitunguru oya ariko usanga muhira bitunguru bihari atete marazi ngene pasteke zingeze zizimva nkijyanya kumva ngo ni 20000 shaba rero nka ufise nk'umugore akunda pasteke utangwa ama energy akwiye wibaza yuko ari cyo muga nturenza zibiri oya urengeje zibiri uri kuragira amakosa mugabo life life energy zuzura abaneza ko yanditse ko life energy kandi kari mweshera gwa 1500 ku botike abantu bafite amabotike niyo energy mushobora kurangura nukuri kameze bien sana gusa umugore wawe bagwaye umutima yo capfa urafise ari bitunguru ngamuhera bitatu sawa sa kuri bitukura afite bikeyi bitukura ari bera sawa donc ivira reka byose ndabigurira haje imbere ko n'umuntu umenga afise imizigo ikwiye stili hose muri mengo na mafuru ari urumva oya biga ni bitu ni mana mano zera salam bazima tomate ni ngapi F1 tomate zirahari muri iyi minsi fatiruko nta bitungura afise kwe
nshaka ivya rouge nyene hari ibindi gusa bisa neza yego da avyo ku munzani bakufanya sasa sivyo ku munzani nyene urumva ani igihumbi chamere za 2000 Masema? Amko nazo? Thompson. Atukujua. Navyo nani jumu mfisimu kwa menye kwe. 20,000. Nivo hivyo. None ko ibintu byaduze none bo ibindi bishabizikurikira ibitunguru byanga ibitunguru navyo ni gute? Ico n'amajana 5. Bimerere vy'igihumbi. Sawa. Nta ndimu tugura. Indimu nangaho. Indimu. Ari 1500. Kuna hesabia. Indimu ahubwo nabadafite kuboneka. Oya iyi ni igihumbi none. Ubwa mbere akakangana. Iya 2000. Igihumbi. Wowe tunahoje nye. Oya ubwa mu misi heze akigihumbi kangana uko. Mama. Uharura ibintu ndatwara. Maze gutwara ibitunguru byangahe? Itomati za 2000 za 2000 bitunguru bya 1000 francs. Iki? Ya 1500. Babe. Telefone umugore ambwiye tomati. Oh ya, tomati tomati zikwiye bro. Celery zijana majana 2. Jana 2. Sa tia umu. Poiro. Wewe sabi ibintu ndatwara. Poiro 500. Poiro moya. Poivro 500. Hapo namba poivro za kufanya. Poivro none iyo ni poivro. Poiro imwe ngata. Iyo ni poiro y'amabara. Iyo si yuwe. Y'amababi pako kangenda kitu nabibaga tungurusumu. Tungurusumu igihumbi. Uri kuraharura kubera sindabikuramwo. Turaza kubiharura. Uba uranyibuka. Sindo nishabe banginini. Tomate za 2000. Poivro. Sawa utabesabia baadaye. Poivro ni hii hapa zinangahe? 1000 francs. Sawa. Na bakiza msamo nipatia tungurusumu iko hivi. Sungenipatia hizo zenye zimefanywa mama. Hizo za kutwangiwa. Za ngapi sasa? Zanga nanga. 100 francs 100 francs. Sawa. Mimi naweka tu. Joko mumbwira yose hamwe. Sigaji kanefone umugore ugenda mubaze ngo asiyamariza. Siatia monorega mini nimewaga mtusi. Intori ari intori mu mufi kwe. Je narongo mtusi barako. None inore nanga. Se nibiraja. Agira bayishe musosi wa bien. Oya Je sijua kunyeta green norega je narongo mtusi kazima. None niho bagintori nye gusa. We nawe. Arabanza gufata ingeso z'abanyeje. None umugore wanjye umunyegenda nyene. Ni nawe ucu umunyeje nane kandi uri umugabo. Harura. Umere ivyo bihumbi 10 ngarura. Ya. Pe turabona yuko ubuzima ibujumbura. Sa? Masema? Masema aje mamangu? Itakuwa ngumu. Sawa. Tugarura. Arangarura. None moto. Ibi byose ngaha nsumye izo samaki n'ibigi byose. Samaki za 27500. Nta ni dolari. Nta ni dolari 200 ziraje. 200 zae. Nta na zitanu. Oya, none 27000 y'isamaki. 6400 yibi inya. Ni 33000 kombi. Nana $5 nakubwiye ati jewe byose hamwe ngaho. Babamesha bashira kuri marché noir. Hamune mata $5 hapo. Ego vrana $5. None beshi. Mugabo ukacujya neza. Akarimo ni ifi vro. Kweri ico ndico mwese muvunja kuri marché noir. Oya, turabaza turaza muri berbe. Atuja muri berbe. Yo tubwizanye ukuri muja muri berbe. We barakuze. Atogere tugasaba muri serveur muri berbe ko abantu bose binjira amakamera do surveillance asaba babona. Nobone isura yawe ugiye kuvunja we. Mvunjisha muri berbe. Tagakure. Tunaja kuri marché noir kubera ki marché noir kandi. Oya. Suri niba bikene. Cyenkoresha marundi muga amatwa nsumira. Asante sana. Nasumishije amafaranga adashika $5. Twagiye rero. Yes. Asante. Gasinda kuremeremo. Modo $5. Umugabo aravuye gusuma. Modo $5. $. Modo $5.
ubuzima ni bwiza ariko burya mu Burundi bitonze irabimwe bizigo byo ukaba usuye gusuma ibintu nk'ibi moi de $5 bro yeah unasikia sasa ndugu yangu hapa sasa bimwe nari ko ndakubwira urabyo bimwe nari ko ndakubwira shagenda ubazagivoka agivoka sana igihombo ahubwo ubuzanagabanutse ubu ivoka ni ubuzi ko ziraboneka ko ibintu birazimbuka bukwe birazimbuka sana man indimu mu misi yahera reka zari zizimbye cyane kwera ubuzagabanutse ahubwo urazi ikintu nibagiye hugo magi tazigurira no ku butike ari hose so magi yo nibisanzwe yes turavere gusuma aho tugiye guteka umusosi uzogumana twebwe turengere simbizi wase mavumba atekere umugore Jondama yaramufashe sasa ingwane zabaye iyi video yari atayifaye sambiri ubiriza ndakubwira ikintu kimwe no cy'umugore yasanze mu telefone umva je nararyamye natashe ninywereye ivyanje kabisa wari umunsi wa mariage ya Patrick jo navuga kunyuza bibi atsanga mu telefone yanje hari umuntu nandikiye ngo hey gusa wana hamwe wikangura nka 4 heures nyene vuga ati ziratangiye kukuvako fire itanguye zagenze gute umwandikire zagenze gute kunuku mwandikira gute bwa rero umukobwa yaramuzi yarabizi ko mwigeze kugira iki kuramukanya twararamukanya tuyambu ageze no gusundurana hoshi wewe yes igindi naje kuye kumenya umugabo karunse nibuka yuko bijya bintu muri ko muragirira Fanny Ravine best influencer Fanny Ravine no best influencer Fanny Ravine kwenda gusoye mu Rwanda oya asikise kuntwara atleta baragize inama we nigeze witaba niho nari yego ko ntakubonye noraske narashitse niho nari yaje fise ngwane manza gutahana umwana bayigize midi amasavre mani vyoko program ya midi birangora mugana narashitse gusikina best influencer katubisubiremo tubivuga ni Fanny Ravine uravye no matora heruka manza ngare gatonya bandeke mayimba mvuge mu matora yabaye ya mbere Fanny Ravine wa kabiri yamusumvye hafi amanota ngana na yafisi arenga yafisi umvije ndakubwira kimwe kuba umu influencer samajwi jewe narababwiye bajya abantu ba Fanny bose mu nama nabwiye aha mwese mwicenga d'abord ijya competition je sindayirimo nta muntu umwe turiko turahigana atanguye kwikuramwo arogofye sikogopa banzu vyumva nta muntu umwe je ndiko ndahiganwa nawe ndabirimo gusa for support ikintu ari edition ya mbere ibaye sivyo bakampropose ati ikintu nuko nabwiye mu bisanzwe meaning jewe nta muntu umwe twokompeta urabyo mugabo gushigikira umva ndabirimwo mu ntumbero yo gushigikira iciyumvira sawa urabyo amaze kumva hahagaze abantu bose meme na Fanny narakunze mu nama n'iciyumviro bashikirije bose nta muntu umwe ari pour la compétition urana nka Fanny Ravine d'abord je nazanye ide bo bagomba amatora bere kuri Facebook awurisira yako kuri Facebook je ko tutari kwiru oya Fanny ni mama lao bawe mama lao bro mama lao ni mama lao tamaki kwa mama lao ndakwereke jewe singira fake sivyo je mbonye kuri kurantsinda uri urankwega nchambusta none n'ubugendo booste oya pana none ndabooster ku site ya watu apana fake oya mimi na boost siniko na visa card ndashira mimi mitahe na pay ega nawe nakoresha genge none nakoresha team twera tubwije ukuri ati je mvise team yanje ndende mvise ama group arenga 10 abo bose tugiye ivyo vyamajwe vyogora bisaba rero muzane na jiri ndakunda umuntu ifitiye confidence ya power bafise uramwemera nawe uramwemera cyane gose muzeti narakunze evidence afitiye ntuzenya
Yari power ifite yiwe confidence, confidence afise yarize. hamwe akubwira ati iya ai naho byogenda gute je nimwonsinda nta majwi mwonsumva yavuze uko nyene Yego. uraza sino yabivuze yavuze umugabo Eh. naho mworarako Ntimushobora. ku majwi Ntimushobora. n'igipasi. Rero nimwumvire indi systeme Eh. urabyumva ku buryo umuntu ntabyo bicitwazo Ngo barivye, ngo bagize jewe n'ikintu nababwiye ni kimwe urabyumva sindi ngabwira nkompete ni aha mwese ijwi rya mbere mwese mubanza kuri hajewe hamwe mugaca musaba abafana banyu bakabatora kubera hapo mwese uko duwiganwa bose bagera ku murongo wanje narabashiriye inzira uravuga bro no musara adakora ivyunguka nta numwe urazi nguvu urazi influence nashizemwo kugira bakora ivyunguka ni byinshi. Yes, turashitse rero muri quartier ikaye twinjire hama cyo tangurana n'ibijanye no guteka muze kuraba ingene biza kugenda twagiranye urugendo rurerure twajanye gusuma ubwo tumbaye dushikire mu mbara rero turabe Simbizi wasema vumba yariye ndama ingene ateka. Merci gumana natwe rero. Yes, rero twamaze gushika mu gikoni nyezina nagira ukoresha intoke Simba ni byakoye nagira ukoresha intoke umutetsi mwiza akoresha intoke ntagira. Yes, turire mu gikoni ahubwo turakaranga ifi Simbizi wasema vumba undi yari yarigize umugabo w'ikinani n'umusasi yaja mu gikoni agateka umesha ntiyakuyemwe amaso man kandi aya maso arapasagurika bashiramo neza Simba ndagufashe basi nagize urazi ikintu nagize nabi uri kwanza gushira imikiya nese mu ntuze oya si uteka mani wepo we ndagufasha ushaka amashami kazovuge ngo waze kutugutekesha muhira yewe gaye waramaze guteka ifi nije namahne ifi ngaha muhira ngeje sino muziteka umunsi wa mbere Simba utanguye guteka mu rugo byagenze gute nabipi rindira gatumba ndazi no nkana kwiri hejuru ariko mwami kazari ku ruhande no ariko aramubwira ivyo ari bugire icyo ndamukundira abivugira heyo nyene naze nawe nabikora umunsi wa mbere uteka byagenze gute mutangura kwiyumvamo yuko ko ntwari byigira uteka ari shari gaki yantuka narakunda guteka mu ntuze mba mu kanyosha n'umusore yewe nagize amavuta make tungereza amavuta ari hemwe agize amavuta make man kandi musa shikamo neza ntige musa mutanga guteka mu rugo byagenze gute rero musa manzo zireka ahubwo amavuta umengo ntari karakwiraho hose ni sawa musi wa mbere twari kwipima nyine hari n'uburi home nyine kenshi nakunda kugura utudagara nkaca nteka nkaca nandika kuri Facebook ko yaje sinzi gucumba nkaca mbaza ati umuntu ari hafi naze ducumbe dusangira agatsinda heya ntuzi gucumba we oya ntabyo nzi vema mugabe isosi ndakora yenga uraza kumbwira aturareka turaza kuraba isosi azahugira no munsi nuvuye yuko urashobora kubusumisha ku munsi plus de 40 000 bivanye ibyo ugomba guteka nk'izi boro ega nk'izi boro ari samaki izi zikenera ibintu byinshi ibirungo ibigenda bwira ziryoha ko izi si ndundi izi si ndundi oya izi si ndundi Bora kuko hari n'abantu export imikeke bakayijana hanze ziva hanze ziza ngaha mu Burundi ngo ziva mu Bushinwa ntumbaze niko ndavyumva izi nizo muri yose omenga izi ziva mu Bushinwa yego zikazishika mu Burundi nuko n'abarundi nabo nashobora gufanga karere bakazi export izi rero kubera biva hanze kugira uyijyana kanovera bisaba rero ubuhinga bwinshi bisaba ibirungo byinshi niba mubona naguze utuntu twinshi kugira zigire guni ndimu niki ako yaba ari ndundi abari bisanzwe indundi ni simple indundi nta bintu byinshi bikenera none kubera iki ifi z'indundi ustakiboneka cyane pa hapa ziriho hariho n'indi ifi z'amantu zenye izi z'amaproje umengo bagira borora ziyaborora mu muntu zenya
mugana zigari ko imbuto zazo ziba zivuye hanze nazo nti kugira ikuryohera igiregu yabane gusaba inguvu nyinshi kweri saba umutahe nshobora guteka bino yiboro utipa utapanza akarere neza aha Simbi tuko turateka nshaka ko tuganira rero duhereze kubijyanye n'umunsi w'ejo w'itariki 20 z'ukwezi kw'icumi aho bamwe benze ko ari abantu bapfuye abandi nabakemeza yuko wabibonye yuko hari abavuga yuko atabantu bapfuye yes hari abemeza yuko atabantu bapfuye canka ayo makuru batigeze bayaronka hari abantu benshi uno munsi bariko barasabira Prophet Modeste ko yobambwa ati nabambwe none nibaza n'ivyemezo by'abantu babo bapfuye kandi rero ikindi naco no kubwira nuko nta guhungabanya nta kintu Modeste yigeze ahungabanya mamugi simikeke oya we ntuboneka kamusika ibishe ishira ko hindikije karashe cyo yihatukana n'igishishwa iyo ndo bindi karashe usha kunde kamusi cyukiza neza neza umva mu ncamaguru ko ransigura nyene jenteka umva ko ransigura nyene nteka jeyo kandi ni rimwe ni kabiri ndakugaburira zino njagashira oya ntuza kuboneka mu mamugi Frank barakumva mwikoni no asha nambaye amarori nco tumaze nambara amarori na bindi bintu vyonturira Asha karamubanye ntirasha mutsi nyamugura rana je wikindi gimara ndavyitekera je nkabihereze nkabwacwe none ngwanire sinza kudishira mu mavuta nazo nishayira mu isosi nyene bashaka nyene umuntu agira ikintu coroshe amamugi uya kaubye irigani vyo simbi rigabera we ngivyo amaze kugira hiya ariko ndakubaza wewe birashika basugateka wo ngoro tumufata kandi guteka biraryoshe moto biraryoshe sana biraryoshe cyane bramba cyane mugi nguteka ingomugi kora ya pome wari wavuze kuvuga rero ngo byamaze kugenda wabambaye byanjobeko yes abada kubwira ibijanye igihe tariki abantu benshi bamusabiye kubambwa oya abamusabiye kubambwa yabagiriye iki yarabiciye ababo nuko nk'umukozi w'Imana ivyo yari yasezeranye ko Imana yamubwiye bitabaye ikivyemeza bitabaye nisha abo oyi mbwira umwe muri abo avuga ivyo yerekanye uyu wabo yabutse hari umuntu abonye Amanda yabuze nde hari abantu abonye muri commentaire igano twakoze na Modeste yanditse ati ubu nyene tuvugana mu ntara ya Karusi hari umuntu mu bitaro mvuyemo heje gupfa nuwi wabo yavyanditse ega hari byiza n'umuntu ari kuvuga uti Modeste jewe ubu tuvugana ndabuze apana hari nabwiwe Rabyo kuba umuntu wese yagize ibyo avuga nuwabwiwe nivyo nuwabwiwe kubyigwa nawe bishobora kugiramo ikinyoma nka Pacifique avuze ati nabantu nkabo bavuga ati agase masource abari sure bro oya nda uwavuze ati nda sawa kuko ndashaka kugira nka post no musi yuko rest in peace nabuze wanje ngasanga ni post mazigi munagize screenshot ibintu bimazigihe canke iyo screenshot bagize screenshot amabaka bakayita wewe ugasanga uwo muntu n'ibyapfuye mbwa ntiyapfuye uwo munsi urabivuga bro rero nk'abantu nk'abo iyo baza kuvuga ati naka jewe Modeste jewe nabuze uwanje nikimenyamenya ngo uyu ngaha ubu nyene turabuze umuntu ibyo nta namwe byigeze biba byabaye byose ni babandi nyene bapinga umutwe ntari bwashe neza ariko
kandi cyo ndokubwiya cyose bajya batipe n'aba influencer urabyumva umenye ko umu influencer arashobora kukuyobya cyangwa akakugorora niyo mpamvu ukibona rero kenshi saba influencer bose baba bari right nkawe nturi right cyane ko atamuntu mbeshera wewe arigiye wambiki bara abantu kwe nta muntu ngira nambiye arigiye wambiki bara jamais de l'histoire cyane kandi iyo mitwe ntirashasima oyahiye ega ndabiteka kandi imana bazi umwanya je bimara biri mu ntuze je mu guteka ibintu byanje neka biramara umwanya munini cyane kugira Mamugi nakano udufasha ko kwirukana zino satsi oya nuko nyene sazi za rosinja araba ntazava mu Burundi ngo duvisazi nyinshi gwera hari inja naho habaye satsi ari satsi wahiye sheri Sagayenze kuhekenya kacu urumva roga bro mu bisanzwe ibi byose abantu ariko barabigira n'aba influencer ari umu influencer nkuko nabikubwiye kare ashobora gufata position yuko bigipinga yego uravyumva kandi ugasanga niyo position yiwe rero inkuru uyikuye kuri umu influencer ntiba ariyo ibirimwe amakenga niyo mpamvu bice bisaba ico bita amatohoza yimbitse niyo mpamvu rero nkamwe narakubwiye ikintu igihe baza kumbaza ibintu by'imodoka ya DJ Fernando narakubwiye inzira bicamwo kugira iyo nkuru ibeyo bisaba uje gutohoza rero umuntu ashobora kuba yicaye muri Amerika aza kugumura abantu bari Bujumbu ngo bagende ega abone bace bagomba guhungabanya umutekano mbe urabizi yuko ibintu Modeste yakoze ari ibintu arekuriwe n'amategeko ego umuntu wese arafise uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro cyo mu gihe atawe gihungabanya umuntu avuze ati ngo jewe neretswe yuko mu Burundi Imana yambwiye yuko ko buri mu Imana nemera ko buri muntu wese afise Imana yiwe yizeye yego Imana yanyeretse yuko atamuntu aza gupfa iyo si inkuru nziza none iyo ni inkuru mbi wumvise ko utaza kubura umuntu igiza gisigaye rero ko ntago hari umuntu yabujije gupfa Jesse nakoze ngaha ku nzinga kora ubunye kudatataza nzi umuyaga ngo mwijoro zerekane no izo nzinga izo concert ziri mu muyaga ngo mwijoro ziri mu muyaga ngo mwijoro izina ry'Imana mwijoro warakoze ko rero akagopfa narayikoze ko ico vyagize gusa nta prise nimwe yasubiye gukora Mama Mugi ejo mwijoro kuva nkoze kuri izo nzinga ari prise nimwe yasubiye gukora prise nitwamaze ijoro ryose atamuriro dufite mu maprise sa okay none sigira ejo ngere so nakoze mwijoro James ingo je narakoze ko mwijoro kugira ndabe yuko ivyo mujama yavuze yuko ari byo ko umuntu acapfa James ingo hano ga manzuri ko niyo sazi ni habigiramo makoto nangorane turayiga ikiga oya manzuri ikigiramo makoto cihira nayo sazi zibaye nyinshi James nguri mubaze James mu ngamo vyagenze gute ku munsi wa gatandatu ko hari kwa gatandatu ye mwijoro igera ngaha gatora mubaze yuko muri prise hari umuriro twari dufise twaracomise telefone biranka dufise prise imwe gusa sinzire ico byavuye kuko je nakoze mu muyaga ngomba gupfa yagomba urumva mutwasha ejo gupfa havuye prise Bose niwe urumva yakoze mwanyene bako boss wawe yagomba tubure kweri ana je naravyipimiye bwati ngomba niyahure asante sana uravyumva narakoze kwintinga agupfa je hafu ya maprise James ibi twari hari gishira ngari insazi zigurikije yego kweri hariya kugaza ngivyo zijya tuza gusuka amazi nga isazi zerekana yuko hari dame abari dame isazi nizana tanga zihari niyo mpamvu akenshi abanyarwanda barakunda kudutuka ngo mu Burundi ngo dufise isazi nyinshi none ngo atangiye abafisi zirahari naho barazifise isazi zihari inga uravyumva rero bisigura yuko generalist ndagerageza no kwiyahura biraga acapfa amaprise urumva nta muntu yapfuye iyo experience je nagize ngo mamime bya bintu byanjobeye ko ndabe yuko ari byo narabipimye wowe rero utagize experience aho uri cyane ugende gutohoza aho rero uzuza kumushira urubanza kubera tuzi neza yuko kumunsi ategeza gupfa abantu wowe urumva ngo kamene preuve yuko umuntu yapfuye uja kwa muganga ugasasa uragenda
hari umuntu ari hano ari kiriyo namba ari he ukavyerekana atari uko nawe atari uko preuve z'uko umuntu yapfuye ni nyinshi ugiye kwa muganga uragenda ugasaba ama certificat de décès ego certificat de décès ukavuga ati uno muntu yapfuye gani n'icamwishe niki barabiguhereza urumenyesha makuru atwebwe hari umuntu yavuze yuko uyu munsi atamuntu aza gupfa sibyo twebwe turabamenyesha makuru tuje gutohoza ino nkuru aha ai urumva urabe ntibigwe mindani enoze urumva ningahe indani aha munuze hapfuye abantu bangahe aha muri bino bitaro byanyu abo bantu bishwe niki babivuga bro umva ni ibintu babiri très simple mugabo ingorane twebwe dushaka kuba professional dushaka ngo turabe ngo naka ngo ya posting ibi ngo cyenda byemera kubera iki twaramaze kumugazwa ubunebwe bwaramaze kutumugaza kuva mu nzu uje ibaze Franike wowe nyene bikakuranira kuva mu nzu je naravuyeyo ugashika kuri rwakarede uba hafi y'ibitaro kuva mu nzu ugashika hospital militaire kuva mu nzu ugashika ku bitaro mugabo ngo urindire ngo byose iby'aba influencer baza kwandika rero jewe nanse ko influencer ngandi baza nibisubi sijisho rimwe gusa hasigaye irindi ryo ngaha hejuru oya ntabwo byatarukiye urabivaga bro byanarukiye ko nyine nahiye umviraga bro mu ncamake ukuntu twama twizera aba influencer yuko ari bazo baduha amakuru kindi gibazo twe influencer bitari byo niyo mpamvu ubu uyi abarundi aho tugeze sivyo twarabaye muri kahise kabi aho twakoreshwa amakosa n'aba influencer batandukanye basanga baratubwiye ibi basanga baratugumuye batubwiye bitari byo mugabo no munsi isi yaroroshe biroroshe kugira challenge ukabaza ati ahi wanyu bimeze gute yanditse tukabona ahantu hafi urasimbira ukabona exactement ko ivyo binari mugabo umuntu yicaye quelque part akagira ibyo c'est pas bon niyo mpamvu ari nk'abantu bazambwiye ati ngo simbizi ngo ntazi gutera wana ko mbaye oblige ko bikora ukora byibone yego kweli uze kuba nivyo yiboneye niyo mpamvu rero ubu ni ukuba namba dukeneye guhindura ibintu ifoko twaba influencer beza urabyumvaga bro umva ko agumagaruka ijambo muki umu influencer yes no musa ariko aba influencer dufite mu Burundi no musa naniza ko uno musi biri ku nguvu zidasanzwe benshi bari ko barakorana nguvu zidasanzwe ku buryo ibintu byabo bishika kure ibaze ko ari kubera iki aba influencer no musa bafite nguvu zidasanzwe mu gihugu isi yarahindutse mu kujana ni mama ye Powesha amakoto nyaturana nabi. Ari abantu baza bavuga bati ngo daba uraziga friend. Jewe hari ibintu mpora postinga. Sibyo? Mama byari narigeze kwandika ku baganga. Ingena basani bo bagenda hanze bakagaruka. Abaganga bacha hari groupe y'abaganga. Bache babigira personal. Ngo nabatutse chavyegereza umutima. Babegereza umutima. Ngo nanjye ngunyokenera umuganga. Ngo mamugisha. Nyagenda kuvyara. Bazomuvyaza. Canabwa tone umva nabeshi. Umva arakaranga mutima mugikoresha. Bo bahisemo hari bamwe ni bamwe si bose. Hariho bamwe bakorera akaranga mutima. Bakora umwuga. N'abandi bakorera amafaranga. None batandukanye. Urabyo? Hari umuntu yacyanyandikira. Ngurumva wewe ngo mariske ufata ni ide kinzamo kwera bino bintu biriko biraba. Nta buzima na bumwe butagira risk. Je bazanga bakora kano kazi imisi yose ubona wewe gataruka gato ya gutya. Ngo wambaye amarori ko rutinya koko zurogera mugiye. Haha nshuti mane kwambara amarori. Urabyo? Nta buzima na bumwe mu buzima butagira risk. Nyeswe rero bino bintu byacu dukora byo ku influencer. Risk zawo nini ya cyane. Kuko iyumvire nk'umuntu ashobora kumbwira ati natahura ingene nshobora kuvuga ku baganga kandi mfise umuryango umwana azogwara arakenere kwivuza umugore ashobora kwibaruka umuganga namuvuze nabi nkaca ndondera
ico kintu kibi navuze ku muganga Yeah. akibura Yeah. kuvuga ati twebwe abaririmbyi ama passport turayironderera Yeah. sivyo turonderera ama passport tukironderera visa Maviza. mugabo tugiye i Buraya tukagaruka mugabo umuganga yabironderewe na leta hari abaganga birondererwa na leta Yeah. bafise n'imishahara bo bitwaza ngo bakorera make twe dukorera ngaha Yeah. wewe arafise basi naye akorera Yeah. je nanje nkorera ngaha sa tubakorera ngaha Make akora ntayo. urabyumva Ay. kera wibuke yuko n'abaririmbyi kera barungikwa hanze na leta ibyo warubitse Yeah. Ego. bajya bacancu ba misi bagenda baserukiye za mabano za Mabano ni yari akiti yego Yeah, yari umunyamuziki abari wa leta bro ko muziki byari bizimbye gupudiza nabyo boshobora Yeah. ega studio ya mbere yari hajya muri ministeri ya Nuzeye nubira hari Hey. hajya muri ministeri ajya kuri departement Ah, with the department. kera ibintu byose byari bya leta urumva Yeah. uno munsi niho Yeah. James nzanira aho ngabaniriza no mavuta ubwa ntangure gukarangara ibitunguru urabimvaga bro urumva Yeah. tunzanya na magi urumva ibintu byose before ko byari bya leta intore zanjye ziri he No, sikukunda intore gose. sana narongoye umutotsi kazi bro Kare warazikunda? uragenda nuko utakoye mu ngagara sa umvaga bro Yeah. mu bisanzwe urumva Abana gute guti? ntabyo menyereye vraiment nenda kubeka magiri urumva mu bisanzwe Yeah. urumva uno munsi Yeah. yo mavuta shira mandi mavuta ni make cyane James unyongereze mutuvuta sawa Ni sawa. urumva roga bro mu bisanzwe jewe risk mfata Yeah. ni yakazi kanje wabona je biratangaje nk'umuganga ashobora kubabazwa na post ya risk na ko umuganga sumwe umuntu uzenya so kumba profession yiwe uza professionalism profession yiwe sukuza guharana na simbizi kumbuga n'akazi kiwanje we umvaroga bro Yeah. kandi ikindi naco ni kuraba n'aba bantu bazagira amakomantere y'ibi na biriya ko baba bariye hari abantu benshi usanga bavugishwa hari umuntu avugishwa n'inzara Oya nka manda ntanzara afise vraiment ni diaspora afise amafaranga nta bukene afise yamaheze agira n'abandi bantu ndazishiramwo wewe umviriza ndiko ndabiteka aramye mama mugirindira wewe arazaguserevira indya ziryoshe mama mugi wewe ishida yawe ntaho bihwanye ni yantreta nawe nyine ariko nyine bamanza gushiramo intuza bashashiramo itomate nawe nyine uraducanze ibyo ni biki indimu tekana mama mugi ndeka nteki ariko nawe nyine sinzi wabibonye he abantu bari baradukurikirana iyo umuntu ariko ateka imboga abanza gushiramo imboga mu bitunguru canke abanza gushiramo itomate itomate zikabanza zigasha amagashiramo inyama canke imikeke yiwe nije ndiko ndateka mama mugisha siwe ariko arateka urabisikiye ariko arakagufasha oya atetse kirundi kwe nukuri kubera ijako kuntu intuza itomati ega ntiziyeza zishe neza oya imboga ni nyinshi ariko itomati ntiziyeza ngo zishe zirasha vraiment shasi ndibaza vraiment ntazi ngwane nzabugiye isafuriya ni ntonya uza gusanga wamaze kuziponda ponda
oya ntibiza gupondeka abantu biko badukurikirana iyi sosi murayemeye iyi sosi gusa izi mboga naguze imboga nyinshi ndo tatizo oya si kibanzo humura yewe nibanshiremo gusa amazi munuze bashiremo amazi mu nani mu igikombe mu nani James umuntu ari hafi Mugi sa tomati zirakwiye ni bon ufasha amazi isosi niza ukwira niyo ngomba nongeremwe amazi tomati zirakwiye ahubwo izi mboga ni isafuriya nino maze ewe gayewe ngene gudutekeye kweli ibisaba bivangane imboga ni mingi yes bariko rabandanya rero urabyo zozura n'abantu ba postinga nibe nayo bwiye yuko ari inzara ibikira bavugisha shiramwe amazi nga yes aje na heje gisosi nsigaye gushyiramo zatu ndatu kugira shiremwe intuze nya bikwire ako itomati zitahiye oya zirasha utaziponda ponda uyu ntubona ko zirira pe Mubwire nuru yerekane ngayi ndani basi nibaze ngo ni black. Urumva aha ngo mba nshiramwo amazi mu ntuzenye. No mutsibanziyana. We yagiye kuzendega amazi hariya. Amazi ngara hari. Yenga yazanye. We James. Reka. Yangari amazi. Muyikorera ari amazi. Urabona nka? Yeah. Kugira ubone exactement byari byo. Rero iri full. Aha iri full. Urumva? Aha rero icyo cyanda ndimbira. Cyandindira rero yuko umuriro ufata neza. Hama bice binywana. Zana yandi mazi make. Bonzo bwizi isosi nyinshi. Oya, man umwanya biza kumara nga. Ashizemo umunyu. Umunyu sindawushiramo. Shiramwe ongeramwe amazi. Kizayo. Arecho nchangira. Shiramo katungurusumu. Makayiko. Kuyiko ya. Shiramo katungurusumu. Simbizi asema vumba. Isosi wagene ntubona ko yamaze gutangura. No munsi. Ubona nta cyizere cy'isosi ubona. Yeah, ni sawa. Urabyumva bro. Yes, simbizi asema vumba no mutanguye kumona mu gikoni rero. Kirazira yuko abantu baza genda kubwiza ukuri. Abantu benshi bari ko barapinga Modeste. Navyanditse no kuri Facebook. Nabababazwa nuko ari umukwe wa Mutama. Ika bose barifuza yuko bo umukwe wa Mutama. Ariko ntanzigo bamufitiye vra. Niyo nzigo tu nta yindi. None kubereka bose mu byo bandika baguma bagarukana yuko ari rya Mutama. Rya Mutama. Sa? Yongera kwa makara ni make. Ushaka pembeni. Nta makara ariko niyo mpamvu. Tutateka kubera kubira neza. Shira kwa makara ngaho. Reka tuvugere dusozera kugira ngo dushobore gutanga umuco w'ivya byose. Tugira ngo dusozere gutanga umuco wa byose rero. Hari n'umuntu yambwiye ngo muri commentaire ndazi benshi baraza kubishirako. Ngo impamvu ngo ntatekesha gazi. Bababwira ati amakara arazimvye gusumba gazi. Amakara arazimvye? Ariko nivyo. None. Amakara ubunya arazimvye cyane. Ngo simbizi ngo nabda amakara arazimvye. Gaze nayo je nta gaze nogira kubera mwamikazi. Muguruguru cyane namwe no sanga yagiturikije. Ucugira security yo byayo. Ndabeshaka James. Mugisha ngano sanga yagiturikije. Mugisha yagituritsa. Bro. Yes. Rero abantu bazi bari ishari n'inzigo. Urumvaga bro? Yeah. Benshi n'abafise inzigo. Yeah. Yuko. Bro. Benshi n'abamufitiye inzigo yuko ari umukwe wa Mutama ko byishira babaza. Yeah. Ku buryo ibyo akora byose. Bacha bishira mu buswa bwabo. Abo. Yo nibiyakira. Ari ugukwa
yamaze kuba umukwe wa Mutama byaraheze kandi navyo bazosubiza inyuma ubuvugishwa bwiwe Modeste yigeze kuvugishwa yuko intamba mu rugamba batamuhaye ikigira 10 atani igitsindo na kimwe bazotsinda muri kane baragiye match zose bakinye nta match nimwe batsinze nubwo se ubuvugishwa yavuze gira kabira yaje afise amavuta kuri abana bona werekwa yuko atamuntu umwe azopfa jewe ibi byuko le 20 octobre atamuntu azopfa yabimbwiye muri December umwaka uheze igihe kategori igiteramo cha Vestine na Dorcas yambwiye ati le 20 juillet le 20 octobre nta muntu umwe azopfa rero nta generagerageje kubaza muri famille hose vraiment nta rupfu n'umutigeze twumva n'uwundi muntu weze nuko byari kugenda apana biciye ku bantu bama ba desinforma abantu baba bafise ama influence ari negative sivyo rero ivyo rero mu kugira umuntu amenye ukuri byaca nyene muri twebwe nyene ku bantu turi dufate nka je yo mbura umuntu nayo kuvuga uti Modeste uri mubeshi mugabo wabwiwe mushaka kumenya abantu ko tugira ibintu byinshi usanga dupfa urumva niyo mpamvu no mu vyaha habamwe umuntu bitwarira kubera kumudodobereza burya n'ububeshi bubaho yego nabyo rero ikintu cyonyene cerekana ikintu atari ububeshi ni ikintu kiba kiri verifier uba wagiye nyene gutohoza ukabona neza ko ico kinari ku bantu bakorera ku ma commentaire ku ma post abantu benshi banditse yuko abantu bapfuye n'abantu atanumwe ari mu Burundi sivyo rero umuntu atari mu Burundi rero iyo si source birisure kandi ikindi kigira kabiri yavuze ko atamurundi azopfa rero bace mu Burundi yaciye hafa nk'umunyekongo tari umurundi cyangwa agapfa mu Tanzania cyangwa mu Kenya urumva si wose umurundi aba yapfuye yavuze yuko hazopfa atamurundi azopfa ndukanye ibyo bintu namba hari wundi yaba yapfuye ni wowe kandi wewe ujeje gutanga inkuru wewe umesha mako ugende uverify identité y'uwo muntu abyo bizete birashoboka yuko ama communauté y'abanyekongo bashobora kuba barabuze umuntu urumva bonabo tuba mu gihugu kimwe mugabo naho turi mu gihugu kimwe neto nuzenya connection yayo biri muri ko biri mu gihugu cyabo nivyo twaganire byinshi bitandukanye mwabonye urugendo rwacu twagiye gusuma twaciye mu kinama twaje gusuma ifi reka twagarutse kandi tuganira kubijanye n'itaki 20 z'ukwezi kw'icumi aho bari batanze waravye yuko atamuntu umwe azopfa hari abantu benshi twabajije baraduha umuco twati no nta makuru jewe nigeze ndonka twaje abantu benshi batandukanye batubwiye yuko atamakuru bigeze baronka nkuko hari nabandi benshi bavuga nkuko nyene ariko amakuru yabo ni tabe na se gembe mwene wacu ni sawa Beto wajya muri rencontre. Turaraba tuje hamwe mfise ikibazo kimwe. Wewe ejo hari umuntu wumvise yapfuye. Jera habuze nyogokuru. Amubuze mutoyi wa igambaramwe. Yavukana na nyina wa mama. Yapfuye ryari? Yapfuye ejo mu gatondo saa 3. No kumuhamba baramuhamba kugoro. Waye umuntu wa mbere numvise yabuze umuntu ko atavye waye umuntu wa mbere numvise yabuze umuntu ndaguye nimero ya mama umubari yavyumvise aratsinzwe turi mu kiganiro ubaye umuntu wa mbere numvise yabuze umuntu rero ko atavyo nabonye naragize commentaire kwa mama Marese ati ndabuze nyogokuru ndaguye nimero ya mama mu telefone ndawo mugenzi wa Napoli yambwiye ngo warabuze nykwanya bacha muhambo ubwo nyene ari mu Pentecote kiziga kitarahara segihembe baza neza uya kugira nibe compro andika 67 325 626 yego iyo nimero yanditseko kandi akano madarena yego nagufaturana karanga muntu yanje ari naririko sewa nyina wanje ko atari kandi akano madarena mu telefone mama wanje ne mama arabeshi mama wawe ntabeshi ndamuzi none bavukana na mama wawe ni nyokuru wawe nuko turi mu kiganiro ivyo se ya verifie
nuko turi mu kiganiro ivyo turaza kubitohoza. Oya yabivuze deja. Kana kuri nimero ya mama. Igabisaba gutohoza kubaza neza exactement ko yapfuye ejo. Wavyumvise? Sa? Wavyumvise? Hari umuntu apfuye ku munsi w'ejo. Kandi rero uyu muntu avuze ko bamuhambye rindira gato. Baca bamuhamba ku mugoroba. Bro, umve ndakubwira. Oh ya. Nyumviriza bro. Ibyo c'est à vérifier. C'est à vérifier. Agwaye na nimero duhema mugera mama wiwe. Umva c'est à vérifier. Abandi bantu bazi vya vrai nuko ntimwibeshere ndabasaba. Please muri commentaire. Please ntimwibeshere. Ni ibintu biri sérieux. Muri commentaire musi nimba warabuze nimba uzi umugenzi wawe yabuze. Mubwire aze akomande. No mu Kirundo. Yego. Nahone ikiba ntiwitwatse. Nindira ikiba a vérifier ko atari umunyarwanda kazi ya. Oh yeah. Simbiza ko kumeze ukonya wewe. Aho temera. C'est vérifier ga. Yavuze yuko Se gembo rabizi n'umurundi jana kwijana. Umurundi nyogokuru wiwe. Nyogokuru inde. Nyogokuru wiwe. Segi hemba vuka. Uvuga ko yari yashaje rero. Segi hemba vuka mu daharuko. Kandi amaze kuba inakuru. Il faut vérifier source. No. Nuko umuntu ari umurundi. Simbizi. Yes. Bakumbure nitubigire birebire cyangwa dusha. Namaze gushaka piripiri. Yo atreta none umwana arye piripiri. Aga piripiri ni juste kugira gusagasha. Kora ko mugisha sinibaza mugisha nakayira ntibabage piripiri. Aho urabona ibi byose ubona ngaha ubu dusonyoye twose. Ayisose raza kunywana ikintu. Urumva nanse ko tuja in deep cyane. Wenda wazibaza by'isegehembe. Mu telefone tumubaze none. Urabumva kuko ndame telefone na mi telefonera. Ukuri nuko onye. Yes muri commentaire kumbura ushobora kufisa ukuri kwawe. Segembe afise ikiriyo umuntu wa mbere yari ku nyogokuru ni ibintu bisanzwe. Yari kubwira je yari kubikira. Oya none okay sawa. Oya agutelefonye mwabivuganye. Byari vyubuka twagomba. Oya none huma byari vyunguka. Amucugira kumubaza yuko ejo hari umuntu yobazi. Abwiye ati je narabuze nyogokuru. Kandi yanditse commentaire kwa Chimamanda. Abandi bantu please nimba ufise ukuri tanga umuco muri commentaire. Natanga umuco muri commentaire. Yego. Hama ibintu gira mugabo la majorité kenshi nakubwiye ikintu cy'abantu bita inagondwa. Yego. Yes. Bon twaganire vyinshi bitandukanye muri commentaire musi ukuri kwawe nta rimwe twumva. Kandi Segihembe n'umunyakirundo na Njobeko. N'umunyakirundo. Ushaka gusanga hari byabo. Amatiko. Oya. Gezaho naco ukuri twakumvise. Muri commentaire mwese murakuze byo twaganira ntamwe twimijambo muri commentaire utanga icumviro ciwawe mugabo utarengereye karimi ngutukane cyangwa urengera umuntu kumbure kuko umwe wese turi muri democracy mwese atanga icumviro ciwe avuga ivyo yifuza. Muri commentaire rero nimba ufite umuntu yafishije mubwire muhamagare aze kuri YouTube yandike African TV hama atange commentaire mu kiganiro cyacu kugira ngo koko tube sûr hama ejo aho bukira Prophet Modeste turamaze bibazo bitandukanye. Afsikiyage ejo tuzomubaza ejo. Yes, ejo tuzomubaza byinshi bitandukanye muzo muri ready kuri African TV amakuru menshi agatandukanye simbizi ndagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane nanje. Yes, twaganiriye byinshi kandi twatanze umuco wa byinshi bitandukanye. Ikintu Modeste subiremwo. Yari yababwiye yuko utazopfa nini arizoba yanyoye amazi. Nyokuru wanuze yari n'amazi. Iyo nyokuru wasegihembe ari kunywa amazi y'ubugingo. Yari gupfa. Rero namba atanyoye abayita life water. N'amazi iki? Life ni ubuzima. N'amazi y'ubuzima. Utanyoye rero amazi y'ubuzima gupfa c'est normal. Gupfa ni cash. Loventi gupfa umuntu wese azi yuko Kaise game nenda muhaya amazi ya life. Nibyakunze ko yashikana mu Kirundo. Hama ibisigaye ni fresh. Hama mu mwanya ushurindi yari ugenda ufungura. Cyo tugena turi sauce imeze neza. Merci beaucoup mugimese maduka. Yateswe nani? Na Simbizi wasema vuba. Hari umuntu ubona yamvangiye. Wa nta numwe. Bamfashije gusa kunyakiriza imbuko cyane mbabura. Kumwatagura mugabo mixage kumenya ati iki nico urora ko umugore yaguma agomba kumvangira ndashaka ngo dutanguze ibi. Oro utanguje kimwe ugakurigeza ikindi yaguye abo bitakaye. Rero ndafise guyanje. Abyo ni sawa. Merci beaucoup muge mwese muri commentaire musi uga utanga imico bigi bitandukanye ndagusaba kugira subscribe utaragira subscribe ushenga ibiganiro byacu kugira twubake umuryango munini. Asante sana.